Imani mgengo za kurangiza naye bariko barashinga naye zibaye ubunyene. Mungu anasema nitamaliza, wako na shuhudia, ushuhuda umetokea sasa hivi. Nitamaliza kushuhudia, huyu ushuhuda wanataka kushuhudia. Wengine wanapokea ushuhuda huu mumu na wanaanza kushuhudia hapa. Amen. Telefone yako na iombea. Telefone yawe ndayisengeye. Iwe chombo cha kukuambia ushuhuda wako. Iwe igikoresho cyo kukubwira intahe. Telefone yako na iombea. Telefone yawe ndayisengeye. Iwe chombo. Igikoresho. Pokea ushuhuda katika jina la Yesu. Intahe mwizina rya Yesu Kristo. Now, thank you. Rakoze. Yesu ashimwe. Amen. Amandashira Imana ko yanyumvire kuno shinga naye. Nashukuru Mungu amenifikiria leo nishuhudie. Navyumviye kenshi. Nimefikiria mara nyingi kusema vikakataa. Ndashira Imana ko namenye n'umuvugishwa. Nashukuru Mungu kwa nimejuanaga na nabii. Kuko narindushe cyane. Maana nimekuwa nachoka zaidi. Nari umuntu nararinzara kenshi. Nilikuwa mtu nalalaga njaa mara nyingi. Mbereye papa. Ameniweaga baba. Yarambereye aho ngeze kubera we. Alinifuiaga kwenye nafika ni kwa ajili yake. Nari umuntu ufise impuzu zitatu. Nilikuwa mtu na nguo 3. Kuba kuronka 5 ngena mu ngagara byinjere vyoroshe. Kupata 500 nende ngagara haikuwa rahisi. Ndavuga Mana bizogenda gute? Nasema Mungu itakuwaje? Changava muhira Kiriri. Au natoka nyumbani Kiriri. Hata bisi, hata ni 5 service ya bisi. Sina hata 500 ya basi. Ngagarara nosiature. Nasimama pale nosiature. Ndabwira Mana ko ari ukoresha umuvugisho. Nasema Mungu kwa wewe ndo unatumikishaga nabii. Ndagomba imodoka yoma lift kushika kuri eglise. Nataka gari nipatie lift mpaka kanisani. Nukuri Imana ya Joshua yakora. Hakika Mungu wa Joshua anatumikaga. Ikiye kimwe Imana yaranangajije. Nyakati moja Mungu akanishangaza. Hatava V8 ivuye kwa president. Pakatoka V8 kutoka kwa rais. Nziza cyane. Nzuri sana. Arambaza ugiye. Akaniuliza unaenda wapi? Ngiye masengesho. Nikamwambia naenda maombi. Mu Ngagara. Eti wapi Ngagara? Acharanzana. Akanileta. Atashikana kuri eglise. Akanifikisha kabisa. Ukuda mena nari mfise. Maana nilikuwa sina pesa. Ndavuga Mana uwo muri gitangaza nkuyari aha. Nikasema ulinitendea muujiza natoka kule. Ariko rero kuza kumure gitangaza ndi muri eglise kandi. Lakini nataka unifanyie tena muujiza nikiwa kanisani. Nukurishe na kuronka mahera yo gufungura vyere bigoranye cyane. Hakika hizo nyakati kupata pesa ya kula vilikuwa vigumu. Nashobora kubatike nka kubita kiwani. Nilikuwa nafika dukani napiga kiwani. Nkabwira umuntu na ubufu bwa nacumba. Ufu bwa shayi. Napita namwambia huyo mtu nilikuwa nasonga ugali umetepeta. Kumbe nashaka ubufu bw'ubududu nkorogo wikobera nkwe. Kumbe nataka unga wa muogo nikoroge uji. Ndashima Imana ya Joshua kura kushafu cyane. Nashukuru Mungu wa Joshua anatoanaga chini zaidi. Ndashima Imana ko twawe n'umuvyeyi mwiza cyane. Nashukuru Mungu tumekutanaga na mzazi mzuri sana. Nje gusenga abantu bambwira ko mvuye mu bwati. Nilikuwa naomba nasema natoka mu bwati. Hako babwira Imana Joshua ndambujya umukozi wawe byukuri. Lakini nasema kweli Mungu lile mtumishi wako kweli. Ndagomba kukora iki kimenyetso kimwe. Nataka unionyeshe ishara moja. Ngata mbona abantu bamvuze cyane. Naona watu wananisema sana. Bakacha bacanamo. Wanapita wanashwana. Ndashima Imana ko wambere muvyeyi byukuri. Nashukuru Mungu umeniwea mzazi kweli. Nukuri nanateye vyizigiro cyane. Maana nimekuwa nimepoteza matumaini. Nilifisi muzi imwe nagumandira masengesho. Nilikuwa na nguo moja ambayo nilikuwa ganaletaga kanisani. Nukuri ivyo nivyari vyoroshe. Kikweli havikuwa rahisi. Ama ndashima Imana igihe cyo gukora. Nashukuru Mungu mahali anafikia kwa kutenda. Nukuri ubuna adene no saba. Hivi siwezi nikaomba deni. Nani muzi urobora zo kwambara. Kikweli siwezi kosa hata nguo ya kuvaa. Je nabigushimiye papa. Hayo na ya kushukuru baba. Imana iguhezagira cyane. Mungu akubariki sana. Warambere muvyeyi byukuri. Umeniwea mzazi. Imana yakura mu muvundo cyane. Hallelujah. Amen. Imana ngirije umwana Proshite.
Mungu aliniponeshia mtoto bronchite. Imana irangirira ubuntu ndamumenye muvugishwa. Mungu akanijalia neema nikamjua na kwambara ni biroroshe cyane. Kuvaa ni rahisi sana. Kurya biroroshe cyane. Kukula ni rahisi sana. Kuronka uburyo biroroshe cyane. Kupata pesa ni rahisi sana. Ubu niko nakora business. Hivi niko nafanya biashara. Bambwira ko ndo murozi. Wananambia niko mchawi. Ndavuga seti muzamwarotse ntahe. Eti kabla hatujafika le seti mtakuwa mmepata ushuhuda. Avuga ngo n'indwi zitatu zitarahera. Anasema wiki 3 hazikupita. Yaciyaronka amafaranga y'inzu. Aliona pesa ya nyumba. Yaciyaronka amafaranga ya minervale y'umwana. Alipata pesa ya minervale. Urera ashima Imana yanyu. Ayo mashina amashi abantu bagiye gukorerwa niyo mana nyene Jesus. Makofi ni makofi ya watu wanaenda kutendewa na huyo Mungu. Arashima cyane gose prophet. Anawashukuru sana prophet. Nilie jambo yobwira Yesu, nilie jambo rimwe yobwira Yesu. Haleluya. Haleluya. Ninashima Imana cyane. Mimi nashukuru Mungu sana. Kumvye Imana yaduhaye. Kwa ajili ya mzazi Mungu ametupa. Kumbure abamumva batamwegereye. Inawezekana wanaomsikia nibazi agaciro Imana yaduhaye. Hawajui samani Mungu alitupatia kwa. Leo ndashima cyane. Nashukuru sana. Kubyo sinzingine no shima Imana. Kihali sijui hata namna gani nishukuru. Chenye naenda fanya. Ndayumva ndayigororokera. Nitaendelea kumtii na kutembelea muutakaso. Imana yibandanya yuzuza umvyeyi wacu. Naomba Mungu aendelee kujaza mzazi wetu. Ifasha twege abana biwe. Venye anazibitasaidia sisi watoto wake. Amen. Amashi menshi cyane ku Mana. Now isengesho jiwe ryari ishuwejo. Ombi lake limejibiwa jana. Kuko kuvejo nitwa Mr. Ivyuzuye. Kuanzia jana naitwa Mr. Ivyuzuye. Amashimesi ku mwami Imana. Makofi mengi kwa mfalme Mungu. Prophet uno mama afise ntahe idasanzwe. Huyu mama iko na ushuhuda usio. Avuga yuko aje ngaha mu kwezi kwa 4. Anasema amekuja hapa mwezi wa 4. Ubuzima bwe bwaranse ameze nabi. Maisha yake yamekataa, yuko vibaya. Yari yonze cyane. Alikuwa mwembamba zaidi. Ariko inyuma yo kuza ngaha. Lakini nyuma ya kuja hapa. Hari ibidasanzwe byakoretse. Kuna yasiye ya kawaida yametendeka. Twagombe twumve inyuma yo kuza ngaha. Tunataka tusikie nyuma kuja. Imisa maze ngaha imaze gukora ku buzima bw'ibiwe. Siku anamaliza hapa pameshatendeka nini kwa maisha yake. Haleluya. Haleluya. Jewe magaze nganshimira Imana. Mimi nasimama hapa. Imaze gushika ngaha. Nashukuru Mungu alinitendea toka nafika hapa. Mimi nashika ngaha na nifite kibazo c'ingwara kabla nilikuwa mgonjwa wa macho. Kibazo c'ingwara y'amenyo. Na meno pia. Ariko ico gihe nibaza ko ari kibazo c'amaso canke y'amenyo kumba atari ico. Nilizani ni macho na meno kumbe sivyo. Ico gihe nari mfise inda y'amezi 8. Nilikuwa na mjauzito wa miezi 8. Ndagwara nziba amatwi. Nikagonjwa nikafungwa masikio. Nkumva mbabara mu menyo. Nasikia naumia meno. Mbabara n'ijisho. Na licho pia. Uburyo yuko ngiye kwa muganga. Kwa hali nikienda hospitali. Nababwira yuko ngwa ivyo bintu byose. Nawaambia na gonjwa yote. Maze gushaka kwa muganga barambwira ati madame ivyo vyose bishobora kwa bikomoka kw'iryo ryinyo wobugwaye. Kwa mganga wakasema inaweza kuwa sababu dushobora kurigukura. Tunaweza tukalikutoa. Ndababwira ati kubera ko nibungenze. Kasema John numva mfise ubwoba bwishi ko nashobora kwikuza iryinyo. Yakutoa lino. Ndabibamwe bashobambwira ati reka tuguhe imiti yo gupfufahaza. Wakanipatia dawa ya imiti barayimpa ndagenda ndayifata. Wa mwa waruhetamye uragaruka. Pagutwi kwari kuzivye ile masikio bilifungwa ikazi. Niho nashika mu kwezi kwa mbere ndibaruka. Mwezi wa kwanza nikaza. Ngeze mu kwezi kwa kabiri ndagwara cyane rya jisho na rya ryinyo biguma binge. Yale magonjwa akaenda. Mutware wanje rambwira ati genda iryo ryinyo tugikuze turabe kuntu vyogenda. Eti twende tuitoe twende. Ateye gome ndagenda ndagikuza. Maze kugikuza ahubwo nkavuga ati umuti w'iginyo no kuvayo ahubwo wacu mengo ndariteyemo. Pale ya kusema biranga cyane ijisho riravyimba. Kuko yuko nubwo waburi impande yanje. Nabona ikintu wowe ufise kubera ijisho ryari ryahumye. Nacho maana jicho ndagenda keshi kabaho ku baganga b'amaso. Nikaenda ku baganga wa macho. Bakambwira ati ijisho ryawe rirabona. Wananambia licho linaona. Bakama imiti nkataha iyo miti nkayifata. Naifati imisi 10 heze bigacha bigaruka. Wananipatia dawa ya siku 10 vinarudi. Na handi banku iginyo hose haguma handi. Nicho linaniluma na kulino vinanikula sana. Aho tena narindi mukiriri. Simvise umuntu ancanira umuriro. Simvise umuntu afatira umwana. Nilikuwa sina kumchingia mtoto. Niho nasubira kwa muganga w'amaso inshuro zirenga 3 haraburi kivamwo. Munyuma bandangira ku muganga w'umuspecialist. Wakanaleja specialist umvile. Maze kugendayo. Nilipoenda. Uwo muspecialist ambwira ati burya wari ufise ikibazo cy'umutsi wo mu gutwi
ya mshipa. Ati burya hajya hose wikuza iryinyo, hajya hose waheta mu munwa, bigiye bazo byose byagushikiye, yari indwara y'umutsi. Ilikuwa tatizo ya imaze kumbana uko yaciye ama imiti y'imitsi. Ashambwira ati fata iminsi 15. Ndayifata ncamba ndatuje, yangwa rumengira heze. Imiti maze guhera n'ubundi byaciye bigaruka. Bimaze kugaruka ndagora cyane, ndababara ndi mu nzu jenyene, mutwarumva byuhagenda kurondera rasyo, ndabagurira inzu. Niho munyuma rero kweha ihangoti reka tugende ku muganga w'imitsi nawe. Acha twende ku muganga w'imitsi, barambwira ati madame byukuri wewe umwanya wosaze, reka tugutere umuti. Barantera umuti ndibura. Niho munyuma bambwira ati wewe nta muganga wo ngaha mu Burundi. Nkasanga ndikondera nibaza ati mbe mana umwana wanje ameze gute ko kuva vuka nguma mfata imiti, ubwo mubiri we ntameze nabi, ariko ibyo byose nkabyihanganira. Nkama nsenga Imana mvuga ati Mana basi ndose umukozi kumutware wanjye ndayimucije kabinkundira. Ndagerageza guhiga umukozi ndamubura, ariko munyuma Imana arabikoze ndaramurose, kandi n'uwo mukozi ndamushimira cyane kuba yaritavye akamuku kamuhemu yari yamurongoye hamakazi. Roho Mtakatifu alimuongoza. Roho munyuma maze gufata iyo miti bisubiye kugaruka, ndavuga ati Mana ubu nahawe je sinzosubira kwa muganga. Eti Mungu nipa kwako sisi narondera ahantu sobora kuja kwinjira mu rushengero. Nikatafuta mahali kanisani naomba. Natevye hacha haba umuvyeyi yarandangira ngaha. Hari mu kwezi kwa kane maze gushika ngaha. Nilipofika hapa aciye ntaha nshanda marindwi ataki nisize mu kanwa. Ushika umwanya n'isaha jewe nditegeza. Ayo mashi tuyakomeye Imana yamukirije ahuri. Umukozi w'Imana amaze gushika ngaha natanze umutwaro n'icari hariya amaransengera, arambwira yuko byari bitero byanteze izo ngwara, umwanya ko bigiye guhera byukuri byaraheze, birasubira birahera, ubu nditegeza kandi ubu ndabona ico gihe naronze ndasubira ndonda. Yari nagiye kwa muganga nsanga mpima ibiro 60. Nilikutana niko na bilo 60. Abo sinayanze Imana bampezagira. Mama ubu urabona? Ego. Ni wahora ubona nile jicho litahora libona. Ni jicho lipi lilikuwa halioni? Funga ijyo ruvuga ko ryabona. Ubu urambona? Ivuna niyo. Nira modoka ndayibona. Ayo mashi muramusondetse uko. Ayo makofi mnamusondeka kivipi? Hama iginyo ubu n'amahoro. Lino limeze neza. Kiratse ko Satani kagomba gusubira mu musaya. Igomba gusaba mu musaya wari ukomeye, wa musaya wose. Ubu rero bateye umusaya mushasha. Hivi wanapiganisha wa mtu. Shetani ndamuteye b'amahoro ivyo biraheza. Mpiga yanaisha. Wavuze ngo wari ufite ibiro bingahe? Ulikuwa na bilo 5. Jesus. Ariko ubugeze kuri bingahe? Hivyo 6. Shengero dukomere Imana mashitanga ibiro, that's a miracle. Kanisa tupigie Mungu makofi cho nigitangaza. Nigiki ubwiye Yesu madam? Nikipi unabia Yesu namushimira cyane. Sinumvuga unamukengurukira. Kiretse ko niyemeje ko nzorangura amabwiriza ya Yesu Kristo. Hallelujah. Ico nico yarakene. Amashkumana, thank you. Mafisi naye uyu mama na ushuhuda. Hari ku munsi wa kabiri. Ilikuwa siku ya pili. Yari yaje ngaha gusenga. Alikuja hapa kuomba. Mucamuvuga ngo mugiye kurihigwa amadeni. Ukasema mnenda lipiwa madeni. Yarafise deni amaranye igihe kirekire. Alikuwa na deni anamaliza leo nyakati. Tena ilikuwa inamchosha. Nijari deni limwe gusa. Ilikuwa sio deni moja. Kwa amadeni yaramukikuje ari menshi. Maana madeni yalimzunguka ni. Inyuma y'ijambo mwavuze. Nyuma neno mlisema. Yaciye abona umuntu amutelefona. Aliona mtu anampigia simu. Yaramufitiye deni kuva mu 2018. Alikuwa na deni yake teka 2018. Amaze kumutelefona. Alipompigia simu. Achamuriha rya deni yarafise. Akamlipa le deni alikuwa nayo yake. Hama na wacha kuriha ya madeni. Na yakaenda lipa madeni. Hivi anashukuru Mungu. Kristo gitangaza Imana yamukoreye. Kwa huyo muujiza Mungu cyane ku Mana igiye kubarira amadeni mwese. Thank you. Akose. Na mimi nina ushuhuda. Kufise mikrofoni tukabikubuza gute? Welcome my son, welcome my son. Hallelujah. Hallelujah. Hari ku munsi wa gatanu.
siku ya 5 birashika ugasanga umuntu yaburaniwe, inafikaga mtu anakosa. hanyuma niyumvira kwandikira umuvyeyi, Nikajiwaza kuandikia mzazi. icyo yambwiye ngo mwandikire umusabe 50,000. Sauti kanambia mwandikie muombe 50,000. Kevin, sorry, iryo ryari ijwi ry'Imana cyangwa ijwi rya Kristo? Hiyo ilikuwa sauti ya Mungu au ya Kristo? Ilikuwa sauti ya Kristo. Muri mwanda avuga ngo oya. Nikasema hapana. Umuvugisha sino musaba 50,000. Nabii siwezi muomba 50,000. Ndandika message ya mbere nikaandika message ya kwanza nikafuta. Ngiye kwandika message gira kabiri. Nilipoenda andika message ya pili. Ndavuga ngo ndagomba wature ijambo gusa. Nikasema nataka ukiri neno peke yake. Ku karere ka finance. Katika anga ya finance. Ntiyarengeje ijambo rimwe. Hakuzidisha neno moja. Yavuze gusa grace. Alisema ubuntu. Muri uwo mwanya muyo muda haca haba undi muntu pakawa ungine mtu acambwira umutwara afise, akamnambia tajia naye yaragiye gukora examen, alikuwa anaenda fanya mtihani, hari muri kino gihugu, hayupo muinchi, ndamusengera nikamwombea. Muri uwo mwanya nyina akiva gukora examen, muyo muda anatoka kufanya mtihani, acambwira yuko yarose 100%, akanambia amepata 100%. Jesus. Acambwira ngo ngomba ndagutereka imbuto, umupolisi wanje atagupfa, lakini hakuna polisi wangu atakufa. Rero magaze ngashimira Imana. Sasa nasimama hapa nishukuru Mungu. Warashobora kuvuga yarahembutse. Hivi anaweza kusema amerudia. Imana yahabwa icubahiro. Mungu na apewe sifa. Ni modoka baciye bayivyura, na gari walipita wanayamsha, nubiragenda, na hivi inaenda. Imana yo mwijuru hahabwa icubahiro. Mungu wa mbinguni na apewe sifa. Ndabizi ko najua kwamba bamwe mumuzi gusanga komiseri, wamoja mnamjua tu kama komiseri, numwe mu bantu ni umoja katika watu baba hizi dufise muri kino gihugu, mashujaa tuko nayo muinchi, ariko abamuzi bamubona ku modoka, lakini wanaomjua wanamuona mgari, ni bamuzi nk'umunyarukundo, hawamjuagi kama mtu wa upendo. Nibaza ko mwebwe muvumbuye parti mutari mumuzi. Mimi nadhani mnavumbua parti mlikuwa hamumjui. Komiseri arakundana, komiseri anapendanaga, kirese gukunda abandi, kutoa kupenda wengine, afise n'urukundo kubakoresha, yuko na upendo kwenye anatumikisha. Nibake muri mwebwe namosozi yobaca mu maso kubera protokole banyu, ni wadogo katika nyie, machozi yanaweza pita macho kwa ajili ya protokole wenu. Uyu ni mugabo wo muhizi, uyu ni bwana Suja. Sinje gushinga nayo ivyo yagiye arakora, sikuji kushuhudia venye ameendaga anatenda, kuko mwe mwakuze mumva komiseri Magogwa, maana mwe mmekoma mnasikia komiseri Magogwa, kubera ko tumita komiseri Mahigwe arije mu buru wariwe, hapa tunamuitaga komiseri Mahigwe. Kuna samna sahawa ico nagomba shingiri naye chenye nimetaka kushuhudia, sinaye yabakize, sio ushuhuda waliopona. Je gushingirira uyu mutima w'urukundo kuri mu, mimi nakuja kushuhudia roho ya upendo uko nayo. Birashoboka, inawezekana yuko uwo mutima niwo wakoze ku mutima w'Imana irakizwa uwo mupolisi, ndo roho iligusa katika roho ya Mungu akamponesha huyo polisi. You can fake everything but not love. Ushobora gufekinga ibintu byose mugaba pano urukundo. Urukundo ruri profound. Upendo uko ntushoboye kwigirisha. Hauwezi ukajifanyisha. Urukundo ruba manifested. Upendo unaoneshwa. Ndashima Imana kuba yaramukijije. Nashukuru Mungu. Ndatangaje ko amagara y'uwo abandanya aba meza vuba vuba. Ninatangaza kama afya yake inakuwa njema haraka. Abantu amaze kuzana ngaha nsengera. Watu walishaleta hapa niombe. Abandi niwo abipakiriza mu modoka. Wengine ndo wanapakizaga mgari. Uwo mutima w'urukundo. Iyo roho ya upendo. Nibwo butunzi buzobandanya bukutuza muri kino gihugu. Utajiri utaendeleaga kukuinua mwinchi. Imani kuwezagire. So Mungu akubariki. Amashimeshtare kwa mama. Makofi mengi zaidi kwa Mungu indi naye. Pascaline. Huyu binti anaitwa Pascaline. Afise nayo idasanzwe. Yuko na ushuhuda usio wa kawaida. Avuga yuko mu buzima bwiwe yari yaragerageje gukora ubuzi butandukanye. Anasema maisha yake alijitahidi kufanya kazi tofauti. Bikakataa. Ariko ashinga intahera avuga yuko hari haheze amezi ashika 8. Anashuhudia, anasema alikuwa anamaliza miezi kama 8. Aronka amafaranga atari menshi cyane. Anapata pesa ambao sio nyingi sana. Bikanka ko yogira icyakoze. Vinashindikana afanye chochote. Ariko kwa Mungu umuvugishwa ikaratura amajambo. Lakini siku ya Inga nabii akiwa anatabiri. Avuga yuko Imana iduhumuye amaso. Anasema Mungu afungue macho.
inyuma yo kwakira iryo jambo nyuma ya kupokea hilo neno acaragenda atangura gufata ya mafaranga make yari afise, akaenda akachukua hiyo pesa ndogo alikuwa ari 100 akagenda kurangura ivyo arangura, anaenda rangua vya kurangua, agatangura gukora, akaanza tumika. avuga yuko ubu ku munsi aronka 20,000 cyangwa aronka 10,000. Anasema hivi kwa siku anapataga 20,000. ariko asingira intahe rero ijambo umuvugisho yatuye sasa neno nabii alikiri, avuga yuko wewe yabohotse muri kujya kudeklara cyangwa kwakira ijambo. Anasema yalifunguliwa katika declaration. Uyu munsi aho ubuzima bwatabona uko bwogenda cyangwa icyo yokora, leo mahali maisha yake alikuwa muri bike afise ariko aratangura kubivyaza umusaruro, ubuzima bwe bwatanga gufata umurongo. Amashimwe ko maramuvugisha yahezagiye amaboko yiwe, ndahezagiye abakora ubuzi buto buto murakatera imbere mu izina wanatumika kazi ndogo ndogo, mwende mkasonge mbele kwa jina la Yesu. Amashi kuri Yesu Kristo. Makofi kwa Yesu. Prophet Imana irakora ibidasanzwe. Mungu anaendelea kutenda siaka. Uyu mama afise kaka yake yari ruguru kwa birimani, ariko arabaho ubuzima butameze neza, iko naishi maisha ora n'umuntu akakutana na mtu yo mufasha kugira ngo bashobore kuronka ingene baronga ubutunzi, akamwambia naweza ndia muoneshe gisi wapate utajiri, akamutuma fotokopi ya karanga muntu, akamtumana fotokopi, musaba n'amazina yiwiwe, akamuomba na majina lake. haciye imisa cyambwa ko bogenda, palipopita siku akamwambia kurondera ivyo yari yamubwiye, kutafuta venye alimwambia, ariko uko bagenda lakini gisi wanaenda niko we yatangura kubona ko iyo bariko baraja atari ahantu heza, ndo kwenye alikuwa naona kama wanaenda kwenye sipa zuri, aza kwisanga ahantu hari amakaburi, akajikuta mahali kumakaburi, ubwenge butangura kugenda, akili zikaanza munyuma acatora ubwenge acatangura gusengera mu mutima, akapata akili akaanza ombea muroho, we yaje kwiretrouva ibintu bitameze neza, vitu haviko sawa, yaje kutwagwa muhira, alipelekwa nyumbani atagishobora kuvuga, hawezi sema, no gutambuka atatambuka, hata kutembea hatembei. Nyuma uyu mama acaramenya ivyabaye kuri mwene musaza we, uyu mama akajua vile ilitokea kaka, nikore guca amuzana ngaha, ndo kumleta hapa, muramusengera, mkamuombe. uyu musi Rindira ni waundi wazanye kwa kabiri, ni ule ulileta siku ya pili, ni bande bari ngaha kwa kabiri, ni wanani walikuwaga hapa siku ya pili, ni wa muntu yaje adatambuka, ni ule mtu alikuja kate, waundi mwari muhagararanye ngaha, ule mlikuwa mnasimama hapa, wari uhagaze hafi yiwe ufise igipapuro uri kurarira kubera umutwaro, ulikuwa unasimama mbele zake na karatasi unalia, ni bande twari kumwe ngaha, ulikuwa pamoja hapa siku ameze guto hivi, yuko atambuka bukebuke, atambuka mwazananye, yaciye aduza ruguru ariko aratambuka bukebuke, gufungura arafungura, shegero mumfashe dukomera Imana mashi. Kanisa nisaidieni tumpigie Mungu makofi. Abandika abagwayi, wanaoandika wagonjwa, ninde yamwakiriye, nani alimpokea, ninde yanditse, nani aliandikaga ingo. Tumesi kuri Yesu Kristo, amashimwe, makofi mengi kwa Yesu Kristo. Ni wa mwandisi wa muntu, wewe ndio uliandikaga huyo mtu, yaje ameze gute? Yaje adashobora gutambuka, adashobora kwicara, hawezi keti, alilala, yaciye aryama hariya inyuma, kule nyuma. Uyo niwe yashoboye kuvuga ibibazo yari afise, yavuze yuko yari afise umugenzi wiwe, yamubwiye ngo azane karanga muntu, kuko babivuze ivyo ku makabo, yego aca afata fotokopi ya karanga muntu, aca arayifata baca barajana, aca mubwira bagenda ku kaburi, aca mubwira ati tuhera kumva nshasha niyo tuza guherako. Yari afise buji akagira ni namagi F na buji na liyai na udi, igimbwa ryaciye rimeneka, bimaze kugenda gutyo uwo musaza we byaciye bigenda gutyo, kugira papa hajya nuko tutavyanditse, bari babanje kumujana mu vyumba bitandukanye hariya ahandi ya mu vyumba tofauti. Buterere yamaze mu cumba c'amasengesho amezi 2, alimaliza Buterere miezi 2 mu cumba cha maombi, atujui kwenye yamaze amezi 2 ali hospitalize, alimaliza miezi 2 hospitalize. Kuja navyo twarinze kuandika, twagize ambrefe gusa ibiba bikenewe, ariko mwabonye inyuma yo gusengerwa bigenda gute? Byagenze neza cyane. Ni bande bakomera Yesu amashi, ndatangarije umuntu wese ari muri kino kibanza, uwo Yesu yamukoreye aragukorera. Amena yabiri hasi, amena yabiri hasi, reka vukana n'uyu muntu ngaga, ndatangaje ko uwo Yesu yamukoreye agukorera.
agukore. Nakoreye wowe gusa, akoreye n'umuryango wa akoreye n'umuryango wawe. Ndatangaje mpagaze ngaho, uwiwanyu yatwawe ku bapfumu, uwiwanyu yatwawe ku barozi, abiwanyu barozwe, ndahanaguye uburozi mu izina rya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ani yashikanga igitangaza cyawe kigusanga uherere. Mugihagaze. Muribuka ujya mukobwa baza paluja tamkai. Listen, muribuka ujya mukobwa bazanye. Unakumbuka ule binti walileta. Ngomba gutanga karorero. Muribuka ujya mukobwa bazanye. Unakumbuka ule binti yaramaze indwi yose adahaguruka. Alikuwa anamaliza wiki nzima. Atavuga ngo yari kuzimu. Wakasema alikuwaga kuzimu. Ujya mukobwa ni yahaguruka ku maguru. Ule binti alikuwa asimami kwa miguu. Tumenya ko bari bamutwaye kuzimu. Tukajua walikuwa walimpeleka kuzimu. Ndabona bamwe mutarahaguruka mu butunzi. Naona wamoja hamjasimama kwa utajiri. Ndabona abandi mutarahaguruka mu gukorera Imana. Naona wengine hamjasimama. Ndabona abandi mutarahaguruka mu bitangaza no twumiza. Ndabona abandi mutarahaguruka mu maproje. Naona wengine hamjasimama. Magaze kuri kino gicaniro. Ndagukuye ahantu habi hose bagutwaye mu izina rya Yesu. Ndagukuye ahantu habi hose bagutwaye mu izina rya Yesu. Ndatangaje magaze ku gicaniro. Aho bavuze ko bidashoboka ndavuze ngo birashobotse. Aho bavuze ko bitazokunda ndavuze ngo birakuze. Ndavuze ngo icyo wari kurarondera Imana irakigukoreye mu izina rya Yesu. Vugama nanje data mu izina rya Yesu. Ibidashobokera abantu imbere yawe birashoboka. Ndatuye ivyanje nari maze iminsi ndindiriye birashobotse. Vuga amen. Icara ku nyishu zawe, keti katika jibu zako. Prophets. Sivyo gusa Imana imaze kumukorera. Sio hayo tu, Mungu ameshampa. Aravuga yuko mwamubwiye ijambo. Eti mmemwambia igihe umugabo we bari bamufunze. Nyakati mume wake walikuwa bamuciriye umunyororo urenga w'umwaka. Walimkatia mnyororo wa zaidi. Bari bamuciriye umunyororo w'imyaka 10. Ilikuwa miaka 10 ya kufungwa. Hanyuma muca muravuga ngo lakini mkasema nta mwaka azomarayo. Hakuna mwaka watamaliza yeko. Iryo jambo mwavuze. Iyo neno mlilolisema. Umwaka usigaje umunsi umwe. Mwaka unabakiza siku moja. Bache bamurekura aridegenza. Yuko huru. Reka mvuge kubera ko ndi nganda shoye kuvuga. Banaweza kusema abamuteguye ko uzogira icuronga mu myaka 10. Ndavuze na kwezi kuzogusigaye. Hakuna mwezi. Ndavuze apale maya. Ndavuze mu kwezi kumwe uzoburonsi ivyo batari bazi ko woronga mu myaka 10. Utapata vinyo walikuwa wajuka utapata miaka 10. Ni bande bibuka umuntu. Ni wanani wanakumbuka mtu. Bambwiye ko bafunze. Waliniambia kana funga. Chandabwira wambwiye kuwa kane saa 9 umurundire ku muryango azobaje kukuvugisha. Nikamwambia siku ya 4 saa 9 baki atakuja kukusaidia. Ndatangaje ngo kuwa kane ku mugoroba. Ivyiza utaruzi ko bishoboka. Mazuri ulikuwa ujui. Bizoba bibaye mu izina rya Yesu Kristo. Bizoba bibaye mu izina rya Yesu Kristo. Bizoba bibaye mu izina rya Yesu Kristo. Ndatangarije umuntu wese ari muri kino kibanza. Imana yakuzanye yakwiyumviriyeko. Mungu alikuleta ndavuze mu izina rya Yesu. Nasema kwa jina ko wisaya Yesu yapfuye akazuka. Umeamini Yesu aliyekufa na ibitahora bikunda bigiye gukunda mu izina rya Yesu Kristo. Ibitari gushoboka birashobotse mu izina rya Yesu Kristo. Tuzi kiganza cy'iburyo hejuru. Inua mkono wa kulia. Mana senga, mana ngorera. Mungu naomba, Mungu natumikia. Mana nizera, mana mamagara ijoro n'umurango. Mimi naitaka usiku na mchana. Ndagushimiye kubw'uyu muntu yizeye. Ninakuomba kwa ajili ya mtu anaamini. Igihe cyose nasomye ijambo ryawe. Nyakati zote nimesoma neno lako. Sinigeze mbona umara mazu wizera. Sikuwahi kuona unaaibisha mwenye ikiganza tudungije. Huyo mkono tunainua. Ikiganza dungije. Huyo mkono nainua. Ni kimenyetso ko tuvuze ngo turabizera. Ni ishara ya kuwa tunasema tuko ni twiteze ivyo twokwikorera. Hatusubiri hivyo twiteze ivyo wodukorera. Tunasubiria mwenye. Ndasenze saba. Ninaomba izina rya Yesu. Jina la Yesu. Udukorere. Ibiwanye no gukora kwawe. Kulingana na matendo yako. Natwe tuzoza kugushingira nawe. No gushima ubukuru bwawe. Izina rya Yesu Kristo.
Kristo. Nikishengere cyose rivuge amen. Ichara mu nyishu yawe. Keti kwa jibu zako. Haleluya. Haleluya. Prophet na bado arindi naye kandi kuna ungine ushuhuda yazanye umutwaro alileta hitaji mama yaramaze ya mama alikuwa na maliza igihe afunzwe nyakati yanafungwa bari bamuciriye umunyoro wo guherayo na yeye walikuwa alimkatia kubaki gereza. Yaraje atanga umutwaro, alikuja akatoa hitaji, achafata n'amazi mwasengeye, akashika na maji mlio yaombea, agiye achagenda yamushiriye. Alipoenda yeye akampelekea yale maji. Hari kwa Mungu ilikuwa siku ya Inga, avuga yuko uno munsi anasema leo inyuma y'imyaka 4 nyuma ya miaka wa mama Ridegenza ule mama yupo yapfuye mu gashari Ridegenza ayo mashini make kuri Kristo Yesu nacho nawe ugiye kwitegenza mu bijanye n'ubutunzi, nawe ugiye kwitegenza ku bijanye n'ubuzima. Amena yawe kumatanya n'umwitegenzo wawe kuambatanishe na uhuru wako. Ikindi ashima Imana, kingine anashukuru Mungu. Nibwo bwa mbere ndo mara ya kwanza ashoye gushinga intahe, anaweza kushuhudia. Kuva hagaze hajya kuambia ngo numva ubwoba bwinshi, alikuwa anasema eti nasikia uoga mwingi. Nitizame yo kubera iki wagira isoni? Kwa nini ulikuwa unahisi hai? Fisi naye nyinshi zantera isoni. Kuza guteye isoni ko ari nyinshi cyane. Ego shira ikiganza hejuru, tia mkono juu. Father, I pray for her. Data ndamusengeye in the name of Jesus. Mwizina ry'ubushobozi bya Yesu. Ndakwiye ko imwe muzibira gushinga intahe. Ninatoa eko roho inamzuiaga kushuhudia. Wow, what amazing. Palush patam palekai. Mu mwanya ari ngaho Imana iramubohoye imwe mumbi ituruka iwabona mama we mumube hafi. Imwe mumbi ituruka iwabona mama we. Roho chafu inatoka kwa mama yake, Mungu anamfungua. Iyo daimoni ni daimoni yavuga ngo nta numwe mubi wabazo kwigeragira icashishikana. Iyo pepo ni pepo ilisemaka hakuna hata mmoja atafika kama mtoto. Uburyo wenyene kugira ngo yige cari gitangaza. Ye peke ili asome ni kwa Mungu. Na choma yo pepo, 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 na choma yo pepo. Mafie Belize mfate kunda. Belize mshike kutu. Daddy, nasubiye kw'ishure kubera maze gushika muri Sabaoti. Ubundi ho na numwe yiga. Kwenu hakuna mwana soma. Hama ucuhi ntahe umuntu twari twicaranye nkiva muri Katolika. Hama icanakira ivy'umubwiye kuko jewe sinari bwagirirwa amahirwe yo kumvukishwa ko tukiri muri city. Mwamvukishijwe ko ngeze ngaha. Yamarike mu rushengero baguma abantu wenga ngo we Daddy ntakubona. Ababwira ati ndarindiriye Imana yiwe. Ati gihe nikiragera ndo nk'ivyuzu. Hama maze kuvyakira. Claire umwe ari muri Belgique. Claire na senge yaragwaye cancer arakira ndamusengera acagenda Belgique. Aca yemera kundihira amashuri. Abitanguye abona ni paramedical irazimvye. Aca avuga ngo reka dusengere umugabo wawe. Keve na Claire baca baza muhira hari 2020. Keve aca muha amafaranga 2,000 umugabo wanje. Aca mubwira ati jewe nahora ndari inzara, Daddy ampa amafaranga nanje ndayaguha yashire mu ngondo yawe. Kuva uwo musi ubuzima burabandanya. Hama bubandanije umugabo ni hajya aca afungwa kuko iyo mwemu yakuma inkurikirana ariko nkabandanya nizera Imana. Mwarabibonye abanyeshengero nizeye Imana. Imana iracisha ahishoboye ndabandanya amashure ndayarangiza. Nikaendelea masomo. Ariko ubundi uwanyu na numwe yiga. Ivyo gusa namusaza nja nkurikira yari yarahevye amashuri maze kumuzana ngaha ahejeje amashuri no mwaka cyahera mu mwaka. Nico gituma wavuze ko ufise nahe nyinshi kiretse kwiga muri famille no mubari apana kusa famille yabo muvukana famille yagutse na numwe yubaka ingo zabo zirabomoka. Ndoa zao zote ni shida. Uko nukuri tumaze kwahukana n'umugabo inshuro 6. Nishatana na mume wangu mara 6. Ariko ni akabandanya ndondera. Lakini anaendelea kunitafuta. Daddy ama yamvumbuye mama mubibona. Navuga ngo Mana nzorinda mpfa nazubiye ku mugabo. Dada kamvumbura. Nilikuwa na lafu nasema ndakufaga sirudi kwa Bwana. Nifanya nibibazo murirayo. Kukutana na matatizo. Ariko kubera ndi mu mavuta
nkabandanya nizera Imana kizo. Mu muryango niho abantu batarongogwa. Abarongowe bose birabomoka. Mama mudogo bane barawukanye n'abandi b'impande nta numwe ari kumuka batari mama n'ugundi bavuka. Familia yose. Ariko Imana iragutabaye. Umudayimoni yateye abandi arakuvuyeko. Jesus. 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 Katika jina la Yesu. Amashimwe cyane kuri Kristo. Amashimwe ku Mana umuvugishwa. Uno mama arashima Imana cyane. Yaje ari ku munsi wa kabiri. Afise umwana agwaye yararembye cyane. Avuga yuko umwana yari amaze iminsi 3 arembye ari mu nzu. Ariko ataraza ngaho arandikisha umutwaro. Amaze kwandikisha umutwaro, umuvugishwa aramusengera amuha amazi uwo mwana. Avuga yuko kuva uwo munsi anasema toka hiyo siku iryo joro umwana yaraye neza, uyo usiku mtoto alikuwa uyu munsi gushikana n'uno munsi umwana ameze neza. Amashimwe cyane kuri Kristo. Iyindi nayo nyene ibandanye ntahe avuga yuko haciye hafatwa mwene wao, eti ndugu yake mwene wao afashwe aragwara nawe nyene cyane na yakaugua sana, ariko aca yibuka yuko afise amazi yakuye muri kino kibanza, kama yuko na maji acavuga ati sinemera yuko uno mwana aguma agwaye. Akasema sikubali mtoto acarafata asuka amazi kuri we amaza ku mafyigo, akamimina maji kwake kwa ayandi arayamuha yanwa, yangine akampa akakunywa. Avuga yuko go iyo sano no mwanya umwana yararyamye, amaze kuryama yavyutse ameze neza cyane. Amashimwe ko Mana muvugishwa kwa Mungu wa nabii. Haleluya. Haleluya. Nanjye nje gushinga intahe ibintu muvugishwa yamatwa turaho buri munsi. Kuna vitu nabii anatukulia. Ntajya kunda gusoza itorera atavuze ati abarozi bagiye kubasaba imbabazi, abarozi bagiye kudawa amaraso. Ntajya soza atavuze iryo jambo. Byarankoreye rero kubera ko ku munsi wa mbere ku itariki ya mbere ejo bundi nyene nararose nararyamye ndarota mbona ndi mu nzu ndi kumwe n'abavyeyi banje bo mu buryo bw'umubiri. Noneho abavyeyi banje twari dufite ibintu kuganira, mu mukozi wanje arampamagara ngo hariho umuntu agushaka. Ndamubaza uwo muntu ninde, arambwira ngo ngwino umurabe. Inshuro ya mbere nanga kugenda, ya kabiri nanga kugenda, nagiye ku nshuro ya gatatu. Mu gusohoka casanga ni ikintu kimeze nka dendo, sinzi namuzi dendo, kimeze nka dendo kinini cy'umukara kirabura, kirangije kiravuga mu ijwi ry'umugore, kirambwira ngo twari tuje kugusaba imbabazi. Eti tulikuja kukuomba msamaha. Ndakibaza se muje kunsaba imbabazi mwebwe muri bandi? Ni wanani? Kirangije kiranyishura ngo ntago ari twe twituma, ngo twari dufite abadutumaga, ngo twe gusa twari tuje kugusaba imbabazi. Umanyi subizamo inshuro nyinshi, mwe muri bande? Kirangije kiraceceka cyanga kunyishura. Ndangije ndakibwira, genda bagutumye bose ubabwire ko mutazanshobora, ubabwire ko ngenda umwana w'umuriro, nta na kimwe muzigera muntwara. Cya job rero narinjiye mu nzu njya kubitekerereza abo twari turi kumwe. Cyo cyaciye gisohokera, nabonaga imbere ya portail iwanjye ari ibigori ariko nta bihari, mbona kirasohotse gisohokeye hanze mu bigori. Ninjiye indani njya kubibwira abavyeyi banje bibaye. Hariho amasomo papa wanjye ari karaduhereza, tugeze ku chapitre ya 99. Sinzi icyo giharorongo gisigura iki. Hama acarambwira ngo niba ushaka kumenya uburyo ki ngabarozi bakoramo, ngo n'uburyo ki wabarwanyamo, ngo ugende usome igitabo cy'uwitwa Hubert Angel. Ndangije yambwiye iryo jambo ryonyene ndabyuka mu gitondo nshanja gukora research ngo ndebe ko hari igitabo Hubert Prophet Hubert Angel yanditse kivuga ku bijyanye n'abarozi. Ngiye kuri Google ndakibona koko nsanga ari mu banditse ibitabo bijyanye n'ibintu by'uburozi, ukuntu wabirwanya isimwe mu igitabo cyitwa Spiritual Warfare. Senzingira dadi washobora kuba kizi. Nawezekana dadi anakijua. None wale mvana che nishamo kwenda Imana yagombye ko nsoma kuri page ya 99 ariko nabuze aho nagikura. Ariko ubwo urumva yuko ni nk'ikimenyetso Imana yari impaye ko hariho abarozi batangiye kunanirwa mu ryo mwemu bivanye n'ijambo mu byakunda kutwaturaho. Haleluya.
umunsi ukurikira siku ya kufuata itariki zibiri nyene tarehe 2 nongera kandi kubona mbona ari abantu banjanye ku bapfumu apana je najanye nabo bagiye kundogesha wao wanaenda kunirogesha hari ikintu kimeze nk'ibase kirimo amazi ariko muri ayo mazi harimo igipupe cyambaye imyenda y'umutuku n'iy'umukara inavango nyeupe none icyo gipupe arangije avukora bitangero ye bijyana by'abapfumu sinzi ibintu yanaze mu mazi akibinaga mu mazi acavamo akantu k'agasokolete k'umutwe karataruka kakimara gutaruka amazi yose abahindutse amaraso wa mupfuma cyavuga ati mwihenze ku muntu muje kurogesha aho nyene wa mupfuma barapfuye uyo mfumu akafa amina haleluya ubwo nyene mupfumu yaciye apfuye umwanya mana mushivugishwa bw'icyubahiro Mungu wa nabii na apewe hano yamye avuga ku bintu bijyanye n'abamarayika nacyo kintu cyatumye numva ashaka guhaguruka nanjye nka shima Imana byari umugabo wanjye yarambajije ati se kubera icyo abamarayika batatwiyereka nk'uko biyerekaga abantu ba kera mu kuntu twagiye tubasoma ba Abrahamu baracata nabo bande bagacata nabo bababona gutya vizazi namubwira ni kuri ubu biragoye kubera ko abantu nk'ubu usanga ibintu byari biri byera batangiye kubyita ibyirabura kubera mentalite yabo ahigeze ndamusigurira ibintu bijyanye n'abaserafi kuntu bameze abakerubi kuntu bameze nari nca ndamubaza none icyo kintu kije imbere yawe uko kimeze nakigusiguriye wacu uvuga gute ngo navuga mu izina rya Yesu ndamubwira none mva ko babutwaza icyaha kandi ari kera ndamubwira ngiye kuryama ndamubwira nti Imana ikwereke mu izina rya Yesu amareka bakugenderere ariko ntibakugenderera muri ubwo buryo ashaka kugendera mu buryo bw'umuntu usanzwe uzi cyangwa se umukozi w'Imana runaka aryamye mu ijoro ngabona agiye mu rugo kwa dadi wagiye kumusaba ngo amusengere noneho ngo acara muhagurutsa amera nk'umuteye umugongo nk'utya amufata amaboko arebesheje inyuma niba muzi ikimenyetso Imana yigeze kwereka Mose ubwo Imana yerekaga Mose yamwetse umugongo hayo amena nicyo kimenyetso dadi yamweretse amufashe gutya amaboko ari kumusabira uburinzi ahejeje arangije amubwira ngo ngwino mfashe kumesa amashati yanjye nk'ikimenyetso cyo kwera kw'Imana Yesu abwe icyubahiro Mavi Imana ishigejuru umugabo we ndabiswa atari hano ari muri Amerika najua mume wako yuko hapo kwa Amerika dufashe udushigiri naye ije modoka wayiguze gute ile gari uliuzaka ya modoka ni ibitangaza by'Imana kuko je mu buzima sinajyaga numva yuko nagura imodoka ngaha kuko naora mvuga ati ni time ndagenda ni time ndasanga umugabo nta mpamvu yo gucamvanga gusa ariko rero umubyeyi asukuntu nyine aprovoka isi imwe mu cyane aguma avuga ngo mugiye kubura parking ngaha mugiye kubura parking ngaha unaenda kosa parking hapa musi umwe rero urumva tumuherekeje kuri airport abari banahanye baca bansiga batansize muhira acara shavura rero ko basize umugore we kumwacha mke wake nje ndaseze ngo sheri wawe ashavure thank you genda wicare amashimesha cyane ku Mana now it's okay Jesus Imana yacu abandanye ikora nanje kuvuga intahe zibiri ziri kuri YouTube Ananda ishimiye avuga ngo shima Imana diabete yampezemwo nashukuru Mungu diabete imeniishaemo isukari yasubiye kuri kuba normal sukari iliongeza kuwa Imana ya Prophet Joshua yankoreye narimaze umwaka urenga nilikuwa namaliza mwaka ntakora kubera ico kiza situmiki kwa ajili ya amashimeshi ku mwami Imana aya mashito akomeye Kristo kwa Mungu wetu hari wende twa Chanel irakoze kuna ongera naitwa Chanel avuga ngo nahora ndara mu bubare nilikuwa nalala makabari guhera kwa gatanu gushika kwa Mungu toka siku ya 5 mpaka Dimanche nahora ndumusambanyi nilikuwa mzinifu nahuye n'umuvugishwa nilikutana na nabii avuga ijambo rimwe gusa akasema neno ubu inyota sinzi yo yaciye ayo mashito yakomeye amashimeshi cyane ku mwami thank you ayo mashito yakomeye Kristo atanga gakindo ayo makofi tunapigia Kristo amashimeshi cyane kuri Kristo Yesu makofi mengi kwa Kristo Yesu Prophet babandi bahora bapinga wale wapingaji ndo moja barishikanye amashi kuri Kristo Yesu makofi kwa Yesu mukomere umwami Yesu amashi Prophet uyu avuga yuko yahora bapinga kera kandi yuko asanzwe atarungaho mu gihugu cy'u Burundi ava muri Kongo ariko avuga yuko yatanguye kuabona muri 2023 anasema ameanza kuwaona 2023 sio wa Burundi ni wa Kongo muri Kongo
Kongo. Kuva ico gihe ubuzima bwe buca butangura guhinduka. Toka hizo nyakati maisha yake yakaanza badilika. Acatangura gukunda Imana, akaanza kumpenda Mungu, gushika yaho no mwishengero kanisani bamugira umwarimu, wakamfanya mwalimu. Amashi menshi kuri Kristo Yesu. Makofi mengi zaidi kwa Kristo Yesu. Prophet avuga yuko yabapinga cyane, anasema alikuwa na wapinga kubera ko yumva ivyo bavuga ko muri aba Freemason, maana alikuwa nasikia wanasema uko Freemason. Reka twumve ingene yemeye yuko vyukuri muri abakozi b'Imana. Tusikie gisi alikubali kweli kama uko mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu na ashimwe. Nashukuru Mungu kwanza nimefika mahali hapa. Ndashima Imana kubona nashoboye gushika hano. Mimi cha kwanza naweza sema, jawi cha mbere nashobora kuvuga. Mara ya kwanza bado sijajua nabii Prophet Joshua. Umuvugishwa Prophet Joshua. Nimesikia kwamba kulikuwa mkutano hapo Kongo hapo Kongo. Yuko hari igikorane muri Kongo. Alafu nilikuwa natoka fasi moja na mimi nikapita hapo kwa hiyo fasi. Nari mvuye ahantu canca aho hariko habera igikorane. Nikaona huyo mkutano. Ilikuwa siku 3. Yari misi 3. Lakini hapo nilikuwa mtumishi wa Mungu tena. Aho nari nsanzwe ndi umukozi w'Imana. Lakini nilikuwa napenda Mungu anitumikishe miujiza, lakini kwa sababu nilikuwa nasikia eti watu wanaanguka, watu wanafanya nini? Ibitangaza mbwa nkumva ngo abantu baragwa bikagenda. Anakuja usiku. Aza mwijoro. Ni Freemason. Ni Freemason. Lakini baada ya hapo inyuma yao nimeshirika mkutano mara moja tu. Nagiye mu gikorane rimwe gusa. Alafu nikafika nyumbani. Ngeze muhira. Nikamwambia Mungu, ndabwira Imana, nataka unionyeshe kitu kimoja tu. Ngo mbunyereke ikintu kimwe cyonyene kinaweza kunihakikishia kwamba huyu ni mtumishi wako. Gishobora kunyemeza mukuri koko kari umukozi wawe. Nipo lala usiku. Ndyamye mwijoro. Nilimaliza kuomba saa 7:30. Nahejeje gusenga saa 7:30 ijoro. Nasema sababu nazoea kuomba usiku, acha nikeshe niko naomba paka Mungu anionyeshe hiki kitu. Ati kubera ko manyereye gusenga mwijoro, reka nsenga ijoro ryose kugeza Imana iza kunyereka iki kintu. Nikaona nabii, ndabona umuvugishwa anakaa fasi moja hivi, yicaye ahantu gutya. Halikuwa maji mengi, kilikuwa kama kisima. Hariho amazi menshi nk'iki. Anazungukwa na malaika 108. Azunguruswe n'abamarayika 108. Alafu juu hama hejuru kulikuwa kitu kiko kama maji meupe sana. Hariho ikintu kimeze nk'amazi yera derere. Nikamwambia aliye kando langu, ndabwira uri hafi yanje, unaweza kunikubalia na mimi nisogelee? Urashobora kunyemerera naje negere? Sasa tukasema bado. Ijwi rambwira ati ntiharagera. Ningaye nakuandaa. Ndacagutegura. Ikawa hapo niko napata uhakika, ndiko ndemezwa ili niweze kutoka vile vitu vyote, kugira ngo soke uri muvyo bintu vyose hapo. Lakini nilikuwa namfuatilia, naramukurikirana ku YouTube, Facebook. Nilikuwa na simu, lakini hiyo simu nilikuwa na kabati kadogo, nilikuwa nachomekesha na viti. Yafise agatelefone gafise gatoyi battery yafatisha ibiti. Nikaendelea ndabandanya. Mchungaji tulikuwa naye mkanisa yote bakananza kunichukia sasa. Abungere mwishengero bacha batangura kunyanka rero. Mchungaji akaenda, umwongera aragenda, akasema kanisa nikabaki mimi niko peke yangu. Chasigara nishengero je nyene. Nilikuwa kijana, nari ngiri muto, lakini watu walikuwa wananipenda. Mugaba abantu baranko. Kitu nataka nishukuru Mungu. Ico ngomba shimira Imana. Tangu siku hiyo, kuva ico gihe, mwayo fasi kulikuwa wachawi wengi sana. Aho hano hari abarozi benshi cyane. Lakini nikaanza kupanda rohoni sana. Chandatangura kuduga mu mwemo cyane. Nilikuwa nasema mu kanisa, nasema nagera mu ishengero nkavuga. Sasa nimeshaona YouTube. Naramaze kubona YouTube inatendekwa kupitia nabii. Naramaze kubona muri YouTube ibintu bikoreka biciye ku muvugishwa. Hapo nikisema mchawa na kufa, mvuza tumuroza rapfuye, hakuna shida na kufa, na mwanya yacapfa. Kitu kinataka nishukuru Mungu zaidi. Ico ngomba gushimira Imana. Hapo mwanzo nimesoma masomo lakini nikashindwa. Munango nariza amashuri biranka. Kama Kiingereza nilikuwa nakipenda sana. N'icyongereza naragikunda. Lakini kuingia hakuna. Ariko kwinjira hano wapi? Nilikuwa nafuatilia ile nani ya Zoom. Nakurikirana muri Zoom.
anakuwa anahubiri kwa Kiingereza, yigisha mu Cyongereza, na mimi nafuatilia. je nkakurikirana. Kinachonishangaa ni kimoja, ikintangaza ni kimwe, vile vile alivyohubiri Kiingereza, kujya nyene yavuga ubutumwa mu Cyongereza, usikuni naona anifundisha mu Kiingereza, nijoro nkaca mbona ariko aranyigisha mu Cyongereza, nikaanza kuzungumza Kiingereza, ntangura kuza ndavuga Icyongereza, nikanunua Biblia ya Kiingereza, ndagura Biblia y'Icyongereza. Kuna kipindi kimoja alihubiri kwa Kifaransa, hari igihe yavuze ubutumwa mu Gifaransa, nikaenda kununua Biblia ya Kifaransa, nenda kugura Biblia y'Igifaransa, kwa sababu nilisikia neno moja nasema, numvise ijambo kanaka, Mungu amekwambia tutaelekea nje, ati Imana yakubwiye ngo uzogenda hanze, lakini bado kingo nasema lugha moja uracabandanya uvuga ururimi rumwe nk'inkoko. Kasema ngoja nisome sasa, ndavuga reka nige rero, bali naomba faranga nyingi kwa kusoma Kiingereza, bansavye amafaranga menshi mu kwiga. Nikasema mimi nina teacher mzuri ambaye ananifundisha, ndavuga ati Jefferson umwigisha mwiza asanzwe anyigisha, cha kufuata naweza kumshukuru Mungu, kurikira nshobora gushima Imana. Nimetamani kufika hapa mara mingi sana, nifuje kugera hano kenshi cyane, nikamwambia Mungu nikubalia nifike hapa pale, ndabwira Imana unyemerere ndahagere. Nikaona Daddy Joshua anakuja fasa mapo nilikuwa mimi, ndabona Daddy Joshua aza ahantu narindi, akanambia kuja nikuoneshe shamba langu, ati ingo ndakwereka ishamba ryanjye, kulikuwa matunda tofauti, hariho ivyamwa bitandukanye, lakini hapo tena mugabo aho nyene kandi usiku nikarota, mwijoro ndarota niko fasi ya baharini, ndahano kiyaga, nikaona ule baba mmoja anaitwa Major One Bushiri, ndabona ujya mu papa bita Major One Bushiri, nikaona ananishika mkono, ndabona mfata ukuboko, sijui vitu alinambia vitu vingi, yambwiye ibintu byinshi, nimeamka niko nasikia kama vile dunia manaki Yesu ameipatia mimi, navyutse numva umengo isi Yesu yayimaye je nyene. Kwa hiyo nashukuru Mungu, ndashima Imana, hivyo vitu vilifanyika, ivyo bintu byarakoze. Kitu sasa nilikuwa naomba chenye nacho saba ni kwamba nikusema kwamba nakuvuka, kwa hakika mimi hakuna mtu alikuwa anajua hapa, je nta nomwe yaranzi hapa bila papa ule tu, uretse papa harya, nimekutania kambini kule Gasogwe, twahuriye mu ikambi Gasogwe, na mtu wa kwanza lakini nimeanza kujua hapa ni Manase, uwa mbere natanguye kumenya ngaha ni Manase. Kitu naweza kuomba kama ombi langu, kihakika nimekuja hapa kwa sababu ya kushota tu neema, najenga kugira ngo mvome gusubuntu, kwa sababu tangu kipindi hicho kuvicho gihe watu wakakuwa wengi, abantu barabaye benshi ambao wanaomba misaada tofauti, bakusaba ubufasha butandukanye. Nikasoma theology nikamaliza, ndiga theology ndaheza, university nikamaliza, ndaheza university, kwa sababu watu ni wengi, abantu ni benshi, msaada ni mdogo, ubufasha ni buke. Nimekuja kushota. Asante sana, naje kuvoma, murakoze cyane. Mungu akubariki, tutakuombea. Mungu akujalie neema. Prophet, uyu mukozi w'Imana twahuriye Gasogwe, uyu mtumishi wa Mungu tulikutania Gasogwe, amaze igihe kinini, nejo naryamye saa sita y'ijoro turiko turaganira, jana nimelala saa sita usiku tunaongea, ansaba ngo ndamushikane kugira ngo abe umwana wanyu, awe mtoto wewe. Navuga bifise uko bikogwa, nikasema biko na gisi binafanya kwa Mungu nitwoshobora tuca tubigenda uko nyene, ndamurungika kwa Papa Salomo, avuga Papa Salomo nta bintu birebire baravugana, eti abayaongeaga, ndamubwira ngo reka tuzogufasha tugusabire audience mu biro, eti tutakuombeaga audience. Bahagaze hajya rero kwa nasimama pale, muraca mumurabira Prophet, mumtizamie dadi. Kwine afise intahe nyinshi, Kwine iko na ushuhuda, ariko yavuze ko agomba kuvuga mu ncamake anataka aseme ivy'Imana imaze kumukorera yenye Mungu biciye mavuta yanyu kupitia mafuta muri kano kanya. Uyu muda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi nashukuru kwa Mungu kunipatia neema ya kushuhudia leo. Kugushingina huno muzi. Yo normalement mimi napasha kuwa nashuhudia akose kila mwezi. Kuko ibisanzwe nari kuba ubushinginahe ukwezi matendo yenye Mungu wa nabii alifanya kwa maisha yangu, ibikorwa Imana y'umuvugishwa ikora ku buzima bwawe. Lakini nikishuhudia tuwezi toka juu ni presque 10 ans. La shinzi nahe nitwotaha kuko ni unaona kama ushuhuda 10 ans yezi shelewa. Ndabona kinahe z'imyaka 10 zitohera no munsi. Nashukuru Mungu wa nabii mwenye aliona kupotea kwangu, aliona yarabonye vita zangu na familia yangu, intambara zanje no muryango wanje, akanikutanisha na nabii.
ampuza n'umuvugisha juu maisha yetu ibadilike, kugira ngo ubuzima bwacu buhinduke. Ni tant de choses, ni ibintu byinshi siwezi maliza, ntabyo norangiza. Mungu wa nabii alinibadilishia maisha, Imana y'umuvugishwa yarampinduriye ubuzima na familia yangu n'umuryango wanjye. Peut-être familia yangu amuyaionaka hapa, lakini ko umuryango wanjye mutarawubona. Tena ni neema juu familia yangu yote nakubali mafuta ya nabii. Kandi n'ubuntu kubera umuryango wanjye wose wemera amavuta y'umuvugizi. Bazazi yangu ni bakatolike sana, ababyeyi banje n'abakatolike cyane, lakini banakubali mafuta ya nabii, ariko baremera amavuta y'umuvugishwa. Nashukuru Mungu sana, ndashimiye Imana cyane. Mu maisha yangu ikosa kila kitu akikokuwa naendeka. Mu buzima bwanje ni nkuko atakintu na kimwe cyagendeka. J'avais des questions sans réponse. Nari ibibazo bidafise inyishu. Na nilikuwa mloko. Nilikuwa najiuliza tu jua nini familia inakuwa hivi. Nari muto mugana goma nibaza jua nini watu wanakuwa sasa wanaenda mbele tena wanarudia nyuma. Kubera abantu bamera nk'abagenda imbere mu tout ne marche pas. Byose na kimwe cyagendeka. Lakini siku nilikutana na nabii, ariko munsi twahuye no mu petit à petit, buke buke, ndugu zangu nao wakajua nabii, familia yanje nabo baramenya umuvugishwa. Shibote maisha yetu kenda na badirika. Twese ubuzima bwacu bwagiye tulikuwa naishi maisha fotokopi. Twabaho ubuzima bwa fotokopi. Mimi nawaza mnayua au Congo kila mtu kimono unaone iko bien. Muri Congo umuntu wese umubonye umugabo. Nature yetu atuoneshake kuko nature y'abakongomani niberekana mateso wala sijui nini. Niberekana magogwa cyangwa ko bitagenda. Mais aujourd'hui, ariko no musi mie na bakubwa yangu jewe nabo tuvuka tuko naishi maisha normal. Turiko tubaho ya kweli gukuri. Oui, c'était pas facile. Ntabwo byari kini Mungu wa nabii ariko Imana y'umuvugizi alinitumikia na anaendelea kunitumikia. Yarankoreye kandi iracabandanya kunkorera. Alinibadilishia maisha sana. Yarampinduriye ubuzima cyane sana cyane. Peut-être siwezi sema sana, mais sana. Na iko na badilisha cyane kandi aracabandanya hindura. Ndiyo, kuna kwa vitu vinapitikana sana mfamilie, lakini hari ibintu biba mu muryango kenshi cyane, ariko nikiomba nikiambia nabii binabadilika. Nkabwira umuvugishwa bica bihinduka. Nashukuru Mungu wako nabii, hajawahi kunichoka na mie sijawahi kuchoka. Ndashima Imana yawe nirigera induha na jesi. Siyuka kuko mwangivumilia 10 ans 11 ans wihanganye imyaka 10. Parcours yangu te, donc je suis le résultat ya mafuta. Jewe ndi resultat ya mafuta ya mafuta yo. Mimi nashukuru Mungu sana. Ndashima Imana cyane. Ngoja kidogo. Rindira gato. Alikuwa kabinti kadogo kadogo. Alikuwa kabinti kadogo kadogo. Nilikuwa ningali kijana. Nari nkiri umusore. Niwaambie historia za kutana na Queen. Ndababwira ukuntu twatanguye guhura na Queen. Nilikuwa mgorofa Bukavu. Nari kuri etage Bukavu. Niko naombea watu. Ndiko nsengera abantu. Naona anaingia. Chambo narinjiye. Alikuwa anavaa kwa sababu alivaa shati lakini pantaro alikuwa alisahau. Umengo yari yambaye ishati, ipantaro yari yayibagiwe uwo munsi. Nanje nari nkaze biteye ubwoba byo fumu. Na mimi nilikuwa mkali wa zaidi. Ndabwira subiza umukobwa agende kwambara. Nikasema rudisha huyo binti akavae. Turicara. Tukaketi. Iryo joro ndamukorera. Uyo usiku nikamtumikia. Chanangura gukorera familia yiwe yose. Nikaanza tumikia familia yake yote. Leo iko na gari ya kutembelea. Uno Musa afisi modoka gari. Leo anaenda kurangua shini. Uyu Musa aja kurangura mu bushini. Leo familia yake nzima. Uyu Musa muryango wiwe wose. Hata mama yake mwaka jana alikuwa fariki na babake. Na mama wiwe mu mwaka uheze yari gupfa na baba wiwe. Lakini Mungu hapa ariko Imana amemtendea miujiza. Yaramukoreye ibitangaza. Sasa ameshuhudia. Yashenzi naye. Mimi nataka nishuhudie patience yake. Jengo mbashingiri naho kwihangana kwi. Sio kila jibu. Nabwo ari nyishu zose inapatikanaga jioni. Iboneka ku mugoroba. Kuna jibu zinachukua muda zipatikane. Hari nyishu zifata igihe kugira ngo ziboneke. Niliwaambia kama programe tuko nayo. Nababwiye ko ikibazo dufise ni programmation. Ni programmation. Kuna gisi tuko programe. Dufise ukuntu dupanze. Kama hatukubali Mungu atugeuzie maprogramu. Nimba tutemera Imana iduhindurire izo gahunda. Kuna vya tutaona. Hari ivyo tutazobona. Kompyuta haina ndani ya Adobe ya video.
Computer nifisemo Adobe ya video. haiwezi fanya video. Nishobora gukora video. Kuna wakristo wako mal programme. Hariya abakristo bari mal programme. Hata umwambie kitu, naho womubwira ikintu gisi iko programme ico kitu tayari kisha shindikana. Ukapanze ico kintu chamaze kunanirana. Kuna watu wako hapa, hariya abantu bari ngaha, anajua atapona mpaka nimkimwombea aanguke. arazi kadashobora gukira mpaka ndamusema. Unaweza pona hata kama sijakugusa. Urashobora gukira naho na. Lakini ukitia imani yako kwa Mungu ambaye anafanya kazi kwa kanisa. Kwizera kumana yeri kirakora ibikorwa hano. Mtu anaitwa Naaman. Umuntu yitwa Naaman alikuwa mal programme. Yari mal programme. Akaenda kwa Elisa. Agenda kwa Elisa. Kufika kwa Elisa. Kufika kwa Elisa. Akamwambia wende udumbukie maji mara 7. Atigenda uje mu mazi. Sio mara moja. Nabwari rimwe. Kuna watu wanajibiwa mara moja. Hari abantu bishurwa. Kuna watu wanajibiwa mara 7. Hari abandi bishurwa. Na hata jibu umepata mara moja. Sio ndo jibu finale. Ni introduction ya majibu ambayo atakayofuata. Ni introduction y'inyishu zizokurikira. Kuna vitu Mungu amemtendea mwaka wa kwanza. Hari ibintu Imana yamukoreye umwaka wa mbere. Kwa maana tulipokutana tu, kubera ko tugihura, Mungu alibadilisha maisha yake. Imana yahinduye ubuzima. Lakini vingine navyo, ariko ibindi navyo viko vinatendeka kutokana na wakati. Biriko bikoreka bivanye n'ibihe. Kama unataka utembee na Mungu makubwa, nimba ushaka kugendana n'Imana mu bukombe, mwache Mungu akupeleke atakavyo. Reka Imana igutwara ukigomba. Wakati Mungu anakutendea miracle ya kwanza, igihe Imana igukoreye igitangaza cyane, hiyo ni introduction. Hiyo ni introduction. Mungu anajiandaa kutenda mengine. Imana iba yiteguriye gukora ibindi. 2000 combien pale? 2020 combien? 2000 combien pas? 2015. Angeachaga kufuata 2015. Yari kureka gukurikira muri 2015. Angekuwa alienda na miujiza. Yari kuba yajanye n'ibitangaza. Lakini baada ya miaka, ariko inyuma y'imyaka, kuna vingine vinatendeka. Hari ibindi bikiriko birakoreka. Kuna vitu Mungu ndiaga le patient. Watu wako na patience. Hari ibintu Imana ikorera abafise ukwihangana. Nimesimama nishuhudie juu yake. Nahagurutse nshingi juu uyu mwaka tutaona mambo makubwa zaidi yale tuliyoyaona. Kubera uyu mwaka tuzakubona ibikomeye kuruta. Lakini ni safari. Ariko n'urugendo. Magaze kuri kino gicaniro. Ikisimama kwa ya mazao. Ndatangaje. Natangaje. Patience yawe. Patience yawe. Iguhaye ivyo abandi basize. Inakupatia in Jesus name. Makofi mengi kwa ajili ya Kristo. Amashimeshi kubera Kristo. Izindi naye zivugwe n'ingoga. Profete no mukobwa rafisi nahe anashuhuda avuga yuko hari 2023 ilikuwa 2023 hari 2023 ilikuwa 2023 niyo yazamuri kino kibanza alikujaga hapa ico gihe mwariko murasengera amadosiye mulikuwa naombea madosiye nawe nyene acazana dosiye y'ivyishuri na yakaleta ya masomo yari yarize yiga university acayicira hagati alisoma university akakata kubera yuko yabuze umurihira alikosa kumlipia ariko ico gihe umaze gusengera amadosiye ulipoombea madosiye bukeye inyuma y'uwo munsi nyuma yo siku acabona umuntu amwandikiye ari hanze akaona mtu anamwandikia akiwa nje amubwira ngo nshaka kukurihira ishure ejo ugenda urondera ishure wo kwiga akamwambia nataka nikulipie shule tafuta somo utasoma eko ubu rero university yarayize aizo mwaka yejeje university yose amashimesha cyane komana amashimesha komana arashima Imana kubwa buno buntu afise naye nyinshi ubu yaje ngaho ari umusiribateri ariko ubu arubatse alikujaga ni silibateri lakini vyinshi Imana muvugisha bamukoreye muri kino kibanza amashimesha cyane komana Imana ikugire neza inaweza nyunzo zisubiramo na next week prophet ummarashimana cyane yarafise umwana afise ikibazo alikuwa na mtoto ana tatizo cuko imihemu zibe zimaze cika avuga ko atavura na rimwe atagiyeko hakuna hospitali ya kuendaga pumzi zilikuwa zinakatika mu rupangu bamubwira ko umwana ari uruzingo walikuwa naambia kama mtoto ni kizingo ariko kuva umwanya aje muri kino kibanza toka nyakati alikuja mahali hapa umwana ameze neza hivi mtoto yuko arashima Imana yanyu ayo mashi mukomeye Imana yakijije umwana wiwe amashimesha komana ikindi ashimira Imana kingine nashukuru Mungu avuga ko Imana yamuhaye parcela Mungu alimpa parcela kandi iyo parcela bayiguze irimwo n'inzu aliuza imo ndani na nyumba arashima Imana yanyu prophet anashukuru Mungu wenu ndatangaje ko Imana igiye kubahezagiza amaparcele n'amazu mama Mungu anaenda kuwabariki maparcele na manyumba unyishure gusa umwana nibiki atahora akora ubu asigaye akora mtoto akukua anafanya nini hivi anafanya mwana ntabwo yajya akukua anakula unamure mwana gamana ulikuwa ukitiza unasema mtoto hagera abantu tubana bambarira ngo wewe ngo namba atari umwana ufise ubwo ruzingo
ubona ngo uzorujana. Ndavuga mana jewe sinarinzi gusenga gusa naragenda muri Gatolika nkasenga. Nilikuwa nenda mkatolika. Ngabo hacha habu umumama arambarira ati uragenda kujane mu kinama kwa Joshua gusengerayo. Rero abo bantu twabana aho mpanze bashobora ujya muntu akoreshwa n'abafimasoni. Ule mtu anatumikishwa na fimasoni. Jewe aho ngeze ndarushe n'igitenge cyo mu nzu bantu b'Imana harageze igenda gitanga kugira ndebe ku mwana yokira ili nione kama mtoto ujya umwana biranga bikakatala. Unya amaze kumbarira ati ngo tugende ndaza ngaha ndandikisha umutwaro umwana baramusengera bamusengeye turataha. Yari amaze indwi yose atakintajya. Alikuwa namaliza wiki hajya haruguru ashambarira ngo mango mpumuhi. Akanambia mama mama namubwira ngo yaye mureke buryagira apfe twanyatse ikintu. Umama charambara oya ntapfa reka tumuhe turebe. Acha tumpatie tu. Uwo muhi yarawuciyemo kabiri. Alikata tumatini nikaona na maliza. Ubundi duteye nk'intambwe zibiri mbona n'ubundi asabye uwundi. Nikaona naomba uwundi. Wa muhi n'ubundi ndambwira wa mama mureke ntapfe afise umuhi mu kanwa. Arambara oya ntapfa reka tumuhe turebe ko basi yotora kabiri. Tuone kama atapata kabiri. Burya ducaturamuha n'ubundi wa muhi arawumara. Burya ngeze hajya haru narifise amahera 5 gashakoshi yaraheze nanijana narisigaranye. Nubu ndabona umuhi asharawusaba. Uwo mama shavuga nanje nta mahera afise. Charambira aho tugende uyo yari yiramaze. Ubu rero ameze neza. Ameze neza n'ukuri ndashima Imana. Arafungura ariruka. Ubu munsi nzanga kuva ntangura kuzanga. Mana narongera kugwara iyo nkorora. Sinari nzi kudandaza. Ngomere nk'abandi. Naratanka sanga umwana yabaye ikitiga abantu b'Imana. Imana ni Imana muyimpera amashi. Mungu ni Mungu. Ayo mashi turayakomeye Kristo. Wow. Urumva nari ndusha ngeraho umugabo avuga none uwo mwana jewe ndabigenze gute. Ndamubwira none gashanda mutataracikana reka ndindira cikane niyacikana tuzomuta mugabo jewe ntabwo no muta ataracikana. Bari biteze ko azopfa. Bari bamaze kwakira ko umunsi azopfa. Ariko uyu munsi ni muzima. Ivyo wari witeze ko bizopfa. Ivyo wari uzi ko bitazoba bizima. Iyakijije uno mwana. Iragukoreye nawe mu izina rya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Wavuze ngo mwaraguze na parasera nizo. Imana yarampezagiye sinari nzi kuriha inzu ukwezi guheze. Amwe umupanga y'impangi arambarira ngo mwebwe ngo murarushe ngo buri munsi ngo ni muzi kurihanga ukwezi kugeze ngo mukwageze. Ndambwira si twebwe ni kubera umwana aguma agwara jewe mba ndayabaha amahera. Burya ndaguma mu bwo buzima mugabo nayatora nkayamuha hama hakageraho bikanka. Imana ihezagire muhungu yitwa Fisto aba mu Gihosha akorera muri serire ya Gihosha. Yari yarambariye ati kuwa gatatu n'ubundi nari mfise ikibazo nyene cyo kurihinzo. Wari ufite ikibazo cyo kurihinzo? Yego ukwezi kwaheze. Ariko ubu waraguze inzu kugira ngo nari itariki imwe. Ubu rero waraguze inzu? Yego cyo namubwira ati Fisto jewe nukuri ukwezi kwaheze dari itariki 2 ndi mugabo simbona ahantu ndi bukura amahera yindi. N'umugabo yari yize aho yoyakura. Telefone yari yize. Ego mama navyumvise. Ubu rero waraguze inzu nico kibazo. Nararose inzu. Natanze avance y'imiliyoni 5. Waramaze gutanga avance. Wowe utahora uri inzu. Ivyo nivyo nagomba kumva amashimwe cyane ku Mana. Now abo bandi bavuge mu Imana igumugisha mama. Resume ni ngoga have to finish this. Ni bande bafise ntaye bagomba ko kuwa Mungu twoshikira mu ntaye. Wengine abatayifise ndatuye ko mugiye kugira intaye kugeza kuwa gatatu uzaba ofisi ya mbere ni ya kabiri kugeza kuwa gatanu uzaba ofisi ya gatatu ni ya kane kugeza kuwa Mungu ni wowe uzoshinga intahe nini zo dutangaza twese mu izina ryawe. Amena yawe ikumatanya nico kintu mejeje kuvuga. Yako ikuambatanishe na hicho kitu namaliza kukisema. Ningo gabavugirira umuntu. Prophet ono mama ofisi nayo idasanzwe avuga yuko ari kuwa kabiri
kabiri hypertension yaraduze cyane kugeza abaganga basanga igeze ku bipimo kuri 17 bamubwira ngo wewe uri hafi yo gupfa ariko acaraza ariko wa kabiri muramusengera inyuma yo kumusengera ya hypertension yaraheze ubu ameze neza cyane. Amashimwe cyane ku Mana, akira amahoro kandi ntusubire kugwara mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Another testimony quickly. Prophet umukobwa arashimana cyane. Binti anashukuru Mungu sana. Mwana mwatuye kwija mu mubwira ngo amahoro abe mu muryango wanyu. Ngo numumvikano ube mu muryango wanyu. Avuga ngo ubu mu muryango wabo barafite umumvikano. Asavye 2 minutes idisha unaika. Haleluya. Amen. Namshukuru Mungu kuwenye alitenda mfamilia yangu. Ilikuwa mardi ile siku profeta alinipatia profesi pale. Nikamwambia kama mfamilia yangu atusikilizani. Akasema munaenda kusikilizana. Namshukuru Mungu juu hivi upendo iko ya juu sana mfamilia yangu. Na mimi namshukuru kuona tunafika mwezi wa 6. Mimi na familia yangu tuko wazima. Walikuwa walituinukia sana sana sana. Kupita hata sana. Mpaka hatakuwa na waza kama tutakuwa tungali wazima shewote. Ile siku dadi alita Pasteur Salomo, akaita Pasteur Maigwe, nyangulele lijue pale. Akasema hivi, musione aseni uzito wa ile lijiwe. Kuko wachawi ni wa generale mulimwengu wa kiroho. Gisi tunaweza kunyangulele lijiwe. Mchawi mwenye alikuwa anabainukia na ndio vile anakufa. Nashukuru Mungu sana. Juu ule mchawi mwalikufa mfamilia yetu. Batoe kamera wasinione. Okay. Ule mchawi alikufa mfamilia yetu. Ni mama yake ya baba yangu. Kila mtu alikuwa anamsema mbaya. Kila mtu alikuwa anamuogopa. Wote walikuwa wanamsikia, alikuwa anasema ule. Na siku alikufa kumaziko hakuna mwalilia, walikuwa na furahi. Ase ule nange kufaka. Na mshukuru Mungu kwa ile juu alikuwa anatutekea mabaya. Dadi nyingine ushuhuda ya mtu mwenye uliombeaka. Nimilibisikiaka mpaka na mimi nikaishiwa. Nikasikia na muogopa Mungu wako sana. Nikasema Mungu anapichosho. Anaweza kutenda vya hivi kwa mtu. Ni mtu mwenye alikuyaka. Tulikuwa nazoeana naye. Hakukuwa naona mbele, hakukuwa naona nyuma. Maisha ilikuwa ya tabu. Mimi pekee nilikuwa namsikilia vulungu. Samwa nilikuwa namwambia ke kunyumba tuchangie. Ni mama hivi. Mwenye alikonesha passport yake akakwambia chuo ya kwenda nje. Alikuwa nakia ananiambia Daniela mimi nachoka. Na maprofesi yenye nabiko ananiambia misioni. Gabi tapita hemu. Mimi naona sasa vile nijiue. Mimi namwambia hapana, weka zana Mungu mwenye alivisema. Yeye pekee anajua kwenye atawipitishia. Siku mwana kia nishuhudia. Ase Daniela nilipata bwana. Ni bwana wa Ulaya. Ule bwana alinitumia franga nipange nyumba, niuze vya munyumba vyote. Nikamwambia ule Mungu wa Joshua anaanza tenda bana tu pale pale uangalie. Siku ingine tena kakianiambia Daniela alinitumia faranga nitafute wa passport sana hata niwewe mimi na mtoto. Nikasema vile vitu viko nguvu kubwa. Dadi tena akampatia profesi. Alikuwa tulikuwa nazoea ikala naye akishakuya. Dadi akamwambia wale wenye wako wananisema mubaya mwako ndio watakuwa watumishi yako kesho. Nashukuru sasa iko Australia. Uyu mwanya ali muri Australia. Bwana alimpeleka yeye na mtoto wake na wakaenda kwa mariage kule, bakacha na mboa na $10,000. Bacha bamudota $10,000. Mungu wako ndio alivitenda. Huyo mtu mlikuwa mnaika naye hapa? Ndio. Tulikuwa nazoea ikala naye ile fasi. Alikuwa hana matumaini. Na mpaka sasa nimemtabiria akazania labda ni mitane. Ni vya bongo hakuna kwa vitapitia. Lakini ukamwambia amini tu. Leo iko Australia. Mtu alikuwa anatafuta kula kwenu, leo walimpania dote ya $10,000. Ndio. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Combien?
kwa haya mambo. Anaishi na amani sana. Uvile hivi iko kule. Iko kule Australia. Nilimwambiaga wenye walikuwa wananisema. Juu walikuwa kija kuomba hapa wananitukana. Nami walikuwa wanatukana. Wanatukana na kanisa. Nikasema watakuwa watumishi wake. Watakuwa watumishi wake. Leo hivi bonyo wanaanza muita wako wanamtafuta. Me asali kuandikia message au kumuchiviaka ndio alinitoma nikeni kuambia. Sikuionaga mafie, pole sana. Telefoni yangu na message si kazi. Prophet yumusura asimana cyane. Anashukuru Mungu sana. Ya majambo mutwaturako. Yale maneno mnatukirieko. Mukavuga ngo impfu za giturumbuka zirabavuyeko. Eti vifo vya ghafla vinatoka. Yarahetswe n'umotari ku moto. Yarahetswe n'umotari ku moto. Aliwekwa na motari ku moto. Hanyuma imoto kirabagnaga. Moto ikakata. Imoto kirabagonga. Moto gari kawagonga. Avuga ko kukuboko ipine yaciyeko. Eti kumkono pine ilipita eko. Baramujana kwa muganga baranka kumwakira. Wakampeleka hospitalini wakakataa kumpokea. Ariko no mwanya arashima Imana cyane. Uyu muda nashukuru Mungu. Ko yasanga atamagufa yabaye nabi. Alikutana hako. Ndatangaje protection ku bantu bose bari ngaho. Ndatangaza ulinzi kwa watu. Azoshingiyo nayo yose kwa Mungu. 1 minute quickly we have to go. Prophet ono mukobwa afite nayo idasanzwe. Avuga yuko yaje ngaha ari kwa Mungu uheze. Amaze kuza acahura acabona umumama amutoye ngaha mu ishengero. Akaona mama aramujana mu isoko amugurira impuzu ibirato. Inyuma yo ngaho acamuha n'amafaranga. Ayo mafaranga yamuriye amadeni yose yari afise. Ikindi ashima Imana avuga yuko yari afise muto we yaragwaye. Bari babuze amafaranga yo kuriha ariko inyuma yo ngaho amafaranga yarabonetse byoroshe. Kulipa nyuma hapo ilipatikana kirahisi. Thank you Jesus. Uwo mupapa nawe nyene arashima Imana. Yaje muri kino kibanza afise umugongo amara igihe kirekire. Alikuja hapo yuko na mgongo. Afise n'amaso amujya mubabaza cyane. Na macho ya. Ariko inyuma yo gusengerwa avuga yuko amugongo waraheze. Amaso ubu yarakize. Arashima Imana umuvugishwa amugire neza mu kino kibanza. Abakomya amashi Imana ibagirira neza.